bakunzi bahora Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, nje imbere yawe Mwami Mana nguhimbaza kandi ngutazira, kuko nta kintu nkwiriye, nta nico naremewe kindi atari kugushima no kugushira hejuru. Uri Imana dukunda, uri Imana turwanira intambara z'uburyo bwose, uri Imana wadusezeranije isezerano utazotureka twenyene, ariko uzobana natwe gushika ku mpera y'isi. None muvyeyi mwiza, turakenguruka iryo sezerano kuko tuzi neza ko udahemuka kandi utivuguruza ko co wavuze. Urakoze, icubahiro cose n'amashimwe yose akugarukire mu izina rya Kristo Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi cyane cyane ryagomba gutera intege abantu bari mu murimo y'Imana. Nagira ndabatera intege mu ijambo kuko hari igihe uri mu gikorwa ugasanga uhuye n'intambara ukagira ubwoba, ariko nagira nkubwire ngo Imana iravuga ngo abayo bayikorera mu kuri no mu mwemu irabagwanirira mu ntambara zose bahura nazo. Haleluya. We gusa upfe kuyizera, we upfe kuyinamurira kw'amaso, wewe ntiwigwanire, kuko kenshi abana b'abantu dukunda kwigwanirira. Rero iyo turiko turigwanirira, yoyo iravamwo hama we ukabandanya. Mugabo igihe ubonye uti jewe vy'ukuri vyanse, Imana iraheza ikaza igagutabara. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni muri Yeremiya turasoma igice ca mbere, dusome kuva ku murongo w'17 dushikane ku murongo w'19. Haravuga ngo, none rero wewe bahasi ukenyere, ubabwire ibyo nkubarira byose, ntuhindishwe agashitsi nabo, kugira ngo singuhindishirize agashitsi imbere yabo. Kuko raba umunsi ndaguhinduye igisagara cubakiwe inzitiro n'inkingi y'icuma n'inzitiro z'imiringa imbere y'igihugu cose, n'abami b'i Buyuda n'abaganwa baho n'abaherezi baho n'abantu bo mu gihugu. Bazokugwanya ariko ntibazokunesha, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo ndakurokore. Ni jewe Uhoraho ndabivuze. Amen. Haleluya. Wewe uhagurutse, wowe uvuye hasi gukora umurimo w'Imana, iri jambo riko raribarirwa. Haleluya. Iri jambo riko raribarirwa. Na wewe uri kuratinya uvuga ngo nobishobora, mbega nobigenza gute? Umva, Imana ivuze ngo nzokugwanirira mu byo uzoba uri kuragira iki, mu byo uzoba uri kuracamwo byose. Haleluya. Yeremiya Imana imuhamagara, nawe yaragize ubwoba kandi birumvikana. Burya iyo Imana iguhagurukije mu gikorwa, iyo by'ukuri yiguhagurukije uragira ubwoba, kuko igikorwa c'Imana kiragoye, igikorwa c'Imana kiragwanywa. Ariko Imana iramuhumuriza, iramubwira ngo humura. Haleluya. Ureke guhinda agashitsi, ati ko ni batinya, nanje nzogutereza guhindira agashitsi imbere yawe. Ati ariko ni wanyizera jewe. Haleluya. Haleluya. Ati ni wanyizera jewe, ati nzoguhindura. Wumvise ibyo yavuze ngo munsi ngo ndaguhinduye igisagara cubakiwe inzitiro. Urumva, wewe uhagurutse Imana ikubakira uruzitiro rwo kukurindiramo. Haleluya. Imana icyayubaka uruzitiro, niko ivuze. Iri jambo nawe ryakire nk'iryawe, ryabwirwa Yeremiya, ariko riko ribwirwa umuntu wese Imana ihagurukije mu gikorwa. Imana irakubakira uruzitiro, ariko bigusaba kugira iki? Bigusaba kubana nayo, ukavuga uti Imana byose ndabishyize mu kiganza cyawe. Imana nizeye wewe, ntegereje ubutabazi bwawe. Urumva, ukabirekura mu maboko y'Imana, hamukumva icyo mpwemera akubwira. Haleluya. ngo igisagara cubakiwe inzitiro, ngo n'inkingi z'icuma n'inzitiro z'imiringa imbere y'igihugu cose. Igihugu cose, kandi iby'ukuri Yeremiya yaragwanijwe rwose mu buryo budasanzwe. Urazi kugwanywa n'umwami, yaragwanijwe mu buryo budasanzwe. Nk'uko nawe uyu munsi ushobora kwagwanywa n'abakuruta, ariko nagira ndaguhumurize nkubwire ngo reka gutinya.
we gusa bwira Imana, dereka Imana, barege ku Mana. Imana yoyo irazi ingene igira iki, ingene ibigenza. Haleluya, haleluya. Ngo n'abami b'Ibuyuda, abami mwumve yuko n'abadayimoni. Haleluya, n'abadayimoni baba baguhagurukiye bakaguca hirya bagaca hino, ariko Imana ishizeho isezerano kubayubaha, ishizeho isezerano kubayikorera mu kuri no mu mpwemu, ishizeho isezerano kubatarondera inyungu zabo, ariko bariko barondera inyungu z'ubwami bw'Imana. Imana ntishobora kuguta, ntishobora kukureka, ntishobora kukwirengagiza, kuko ni inyungu y'Imana iyo ukomereye mu murimo. Haleluya, haleluya. Ni inyungu y'Imana gusumba uko ari inyungu yawe, kuko abantu n'ab'Imana. Haleluya, abantu n'ab'Imana, kandi Imana yifuza ko abantu bayo bagubwa neza. Igomba ko abantu b'Imana bamenya ukuri kw'Imana. Haleluya. Ngo n'abaganwa baho, n'abaherezi baho, n'abantu bo mu gihugu. Urumva, wumve ngo n'abadayimoni, ni Satani, ni ivyo vyose biza kugwanya wewe. Menya ko Imana yiteguye kugira iki, yiteguye kubibongora amenyo. Amen. Ngo bazokugwanya. Urumva, kukugwanya ntibizobura. Hariho umuntu acika intege avuga ati mbega ibi by'ukuri ndi kumwe n'Imana. Yego uri kumwe nayo. Ibigaragazo si ukuvuga yuko Imana mutaba muri kumwe. Njya z'umukozi w'Imana n'ibigaragazo n'intambara. Ega Satani ntiyopfa kukureka ngo umutware abantu byoroshe. Oya, Satani arinda guhaguruka, arinda kugwana, ariko Imana ivuze ngo ntaco izokubwira, ntibazogushobora. Haleluya. Ngo bazokugwanya, ngo ariko ntibazokunesha, kuko nzoba ndi kumwe nawe, ngo ndakurokore, ngo ni jewe Uhoraho ndabivuze. Mwavyumvise? Iri jambo riko uraribariko, iri jambo ndiko ndaribariko. Nukuri jewe mu gikorwa c'Imana nkora mvuga ngo nibashake bavuge. Imana niyabona bidakwiriye ashaka irabireka. Mugabo niyaba ari gikorwa cayo, kwera ikinogira ubwoba. Ko Imana yacu iri hejuru ya byose, iri hejuru ya Satani, iri hejuru y'abadayimoni, iri hejuru y'abaroga n'abarogesha, iri hejuru y'imva y'ibigatanya byose. None wumva wotinya iki? Uri mu ruhande rwacu rero arakomeye. Icyo usabwa ni kimwe wewe, yizere, hama kandi wumve ngo jewe ndiko ndakora kubw'icubahiro c'Imana. Uyu munsi abantu benshi bagwanira icubahiro cabo, ariko niyaba ari icubahiro c'Imana, Imana izoguhagararira, Imana izokugwanirira. Haleluya, ntugire ubwoba. Iri jambo Imana irihaye umuntu wese ahagurutse mu gikorwa, ngo rimukomeze. Haleluya, rigukomeze. Ibizokugwanya ntibizobura. Abakugwanya ntibazobura, ibigutega imitego ntibizobura, ariko itangazo rimwe ndagutangarije uyu munsi nuko Imana iri mu ruhande rwawe, nta kintu na kimwe kizogushobora. Imana yo mw'ijuru rero ibampezagirire. Mana datarugira byose uri mw'ijuru, tubiye kugushimira. Uri umuvyeyi mwiza yitaho abana biwe, uri umuvyeyi mwiza adasinzira ntahunyitse, kuko usinziriye abana b'Imana bohona. Ariko ngushimira ko uri maso uko bukeye n'uko bwije. Wanirira abana bawe umwanya bari bacitse intege, bari mu murimo wawe bafise ubwoba, bafise kwiha, bafise gucika intege, bongerezwe inkomezi, bahagarare badatinya ubugome bwose bw'umwasi, kuko umwasi we nta kindi akeneye guca intege abana b'Imana. Mana ndagushimiye, icubahiro cose n'amashimwe yose akugarukire mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwahezagiwe, gira umunsi mwiza.